Bien Natasha ndaki na ibintu by'ama corona ni bari kuri vola Natasha ujya arazi imodoka je nta nivyo narinzi narazi imodoka bafari nyuma yiwe yambaye ujya ndariko Natasha ngi dini zo kumubaza izina ryiwe Didi mandabira kuva mbaho uraza amateka je numvise ya Natasha ngo yinjiye mu isoko abantu bose arabasumira kuraza umuyose barabe ko abantu bari wowe mwegera rega abantu barabibaza yuko tutavumburana iri mivumburo ya vrai na bintu byamenyo nga mukwege kandi neza hava kubona wowe uri kuranyirikana nashobora ngakumbona shana na yambaye amarori ngo jona majimi Amuna kaboka ya kufunika ule mzungu asikuwa anashinda vitu. Mlitafutia kaboka ya chuma. Mambo sawa? Watoto ni sawa. Amande boka yechuma. Lakini mimi ukipata kaboka ya kufunga jua sikuwa nagusa. Natasha, jambo Malik. Ni aye. Uko bien, unajua watu nisiwe kuongea na asiwengine la boss kidogo, dakika tu moja tu. Dakika moja. Jema zimisi jenda Natasha. Natoa jambo mama. Izaki. Sina cha kusema. Natoa jambo kwanza Natasha. Jambo. Mnajua na waheshimu na wapenda sana. Na wapatia jambo. Sio vizuri. Unaelewa nimevaa hivi juu nisionekani. Na manda kuvumbu imisi yose ariko nta mwanya udoho kuyaga. Ndasavye 5 minutes gusa ndakubaza tubazo duki. Izake ningikufukuza ni kwa sababu na kuheshimu na nawapenda sana. Kwa sababu wengine wataza sirika. Wataza wanasema kila siku unajua habari yae. Mie na manager na wa bodyguard tuko na renyo. Mwenye anakuambiaga programu yangu nukuri ndabivuze. Sio ya kwanza. Na kuvumbua. Nilifanya clip ukakuja. Sasa kwera nga usikia tuko mbera watu tuko mbera kamera nasarisha ariko si byiza mbwira byari umuntu akamira Natasha yabaye umuzilmani Natasha yabaye umuyisilamu byagenze n'ubwa mbere abene gihugu bakubonye benshi banako numva mu isoko ngo yu ndamunyi Natasha yu chaka dutangiye occasion ikibazo kimwe canke bibiri abene gihugu bakwibarize n'ukuri ndabisavye ni sawa ninde bafise akabazo ashaka kubaza Natasha ahanyene siri please tumuhe micro bazo naka ndamushima ibikorwa vyiwe icya kabiri ni gute ashobora gufasha umuririmbyi mu muto kuko nanje ndumuririmbyi Langres icyo no kubwira basi jereka ndagusore akaaudio byo kunda audio studio yahe ushaka kuriha kubera turaza ama studio siko indoto yawe ushaka producteur wawe ndaguye kashi cange ndamutelefone koli baba linda tuyaharure hello linda tuyaharure mumfashe guharura tora harura kwanza naona harura wenyene 1 2 3 duza darure shenda 10 ibi mumijala Isaac TV ho Bien Natasha ndaki na ibintu by'ama corona ni bari kuri vola Natasha ujya arazi imodoka je nta nivyo narinzi narazi imodoka yipfunditse umutwe no munsi ashe n'ubwa mbere kuva nakabaho n'ubwa mbere ndamubonye yitwikira duka ngana kubona ibyo usuga umumenda yo garamuna neza ari nko ko ari kara na bodyguard babiri byo ni rafu bafari nyuma yiwe yambaye byo ni ndariko Natasha ngi dini zo kumubaza izina ryiwe Didi mandabira kuva mbaho Jenda kine kumenya izina ryiwe Aragasa nguriya Mandorka ntiyambone ariko nimba hari abantu bandi bari
Juma ni bari abantu bambere barinda turarinda no kukumya Wow, twinegeze gato. abantu bambere barinda uraza amateka je numvise yanataje ngo yinjiye mu isoko abantu bose Arabasumira. oya bose niyo bashobora Jama. Nasikia. oya rekana nako nguri hariya uri Neman. Jerusalem urabona hari Sinanje ndi rapide. yeba Kasete. Ngoja man. Kasete kariyo. Bodigadi baragukubita wa musore igera hariya urabona neza nga ugeni rafu kwiga cyane niyo yose Ubu gaturika igera imbere bodyguard rukora turabara baruduka. tugende tuva mu nzira reka kuterambutse Ya shahaduka good. tugenda kwerekeye ingene tuzagenda aho duhagarara Natasha yinjiye mu isoko urabona ingene bigenda ambutiyaje ni ubusazi urabona neza Ari mu kiyago. Rafa hibavana Rafana Natasha wiwe rega ni manager wiwe man ahaja hose abifisemo uruhare azi ko atanu na hamwe Natasha yogenda arafata ariko nta bodyguard nabo nyene barasasa Bodyguard giyo hano urya kuja kuboko. Man, tuvugishanye tuba niko kumena umutwe rujya. Yegusumire ngarenga. Yegusumire ngarenga. Ndirege. Kaya niko naona. Ndio. Sio. Igiye gura imyumbati Natasha ranoma. Agira imyumbati. Niwe nubona ko akaratesha. Ariko yadiskita. Akaradis. Chaka irangure bana. Sinabwiye Natasha sise imisoko kwibara ricari. Nabamutiyaje bana. Baramukunguza sha. Araza bara. Ahubwo ntateshe jabwiye ati bamuhe byose. Kasha. Ariko bajya bodyguard bishingiriye corona Natasha umenga ntavyo bimubwiye abati. Ega Natasha abona ko ari kumwe na bijye bodyguard ko corona itomutera. Abona ko bijye bodyguard byo mukingira corona. Neza. Jumura twenze. Aguja kuboko mani kuja mujana. Nini Juma nk'ubu bakubonye no kukibana rero tuteke kubesha. Sugu mumpendo. Ntabwo mubirukinywa umenga wasaje. Ngaha ndabunza. Ujya no musana? Ujya ndabwira yereko ramufasha. Usiye mabrota. Niwe na. Era wachiyaonja kumbati dai. Oya, ninde? Ujya. Natasha huyu. Natasha rahonjeje. Mabrota. Ujya umupira wirabura wiki. Panewe ndakubaze imyumbati y'imiruravye urayizi ni imyumbati irura niyo ye ya irura boza kwiganaza nga babaza ko ndaziryoshe ushobora guhekenya ukanayiteka nayo zikwiye Sa Natasha wangu arabegwa yambaza iboro ubona ko aberewe cyangwa ubona ko abihiwe ivyo nawe ivyo baza ngo yambara umunsi wose izo muzi rero zamara umunsi yose oya uze kumbare izina gusa yatoye ndishaka ko yaba umuzimana minga ujya mu mama yarashe araryoha
Rafari ku mamesa. Hajya mafilimi Natasha na kandi amahere na sana n'amarori sana zijya muzi yambaye. Aimable Tayari arose akazi kwa Natasha, ari muri management ya Natasha cyane n'ibiki. Natasha rujuje abantu Jumane niyo zumyose. Turi kure nani kuraza umuyose barabe ko abantu bari wowe mwegera abantu barabibaza yuko tutavumburana iri mivumburo ya vrai na bintu byamenyo nga mukwege kandi ne hava kubona wowe uri kuranyirikana nashobora ngakumbona shana na yambaye amaroringo zona majimeye kisha kamvugisha umumama umumazisha kadamvugisha ngatishagiye genda gihonje sawa nimechakshire nyumba yangu yanga ya dini ya dini Hamuna kaboka ya kufunika ule mzungu asikuwa anashinda vitu. Mlitafutia kaboka ya chuma. Mambo sawa? Watoto ni sawa. Amande boka yechuma. Lakini mimi ukipata kaboka ya kufunga jua sikuwa nagusa. Ya. Mbogani hai. Bakunze Isaac TV mwabibonye rero Natasha avuye mu isoko Natasha jambo Malik ni aye uko bien unaona jamaa watu nisiwe kuongea na asiwe ngine la boss kidogo dakika tu moja tu dakika moja jema zimisi jenda Natasha natoa jambo mama Jambo. Uko bien amkuri miss Ni bon. Mbega Juma aliko mambo agarari ni sawa mubibona gute Natasha Izake. Je mazi umwanya munini ndagukurikira mu isoko yose urayihejeje gende nyuma yawe uje warubi Izake. Sina cha kusema. Toa jambo kwanza Natasha. Jambo. Mnajua na waheshimu na wapenda sana. Na wapatia jambo. Sio vizuri. Unaelewa, nimevaa hivi juu nisionekani. Nimevaa hivi nigeuke mama wa Jabe, mama wa Bwiza, Kinama. Ariko natashobora ko bakumenya abene gihugu bakumenya. Natanga ningijua ningivara hivi lakini c'est pas grave. Turahinduka imisi yose bajua kama kuna muda wa kukua mama wa kwenda kuemea. Kuna muda wa la noma, kuna muda wa la bosi, kuna muda la biembe. C'est bientôt. Okay sawa. Natasha nukuri si kenshi ukunda kuboneka ama interview cyangwa kutanga ama interview. Je nguma namanda kuvumbu imisi yose ariko nta mwanya udo kuyaga. Ndasavye 5 minutes gusa ndakubaza tubazo duki. Izake ningikufukuza ni kwa sababu na kuheshimu na nawapenda sana. Kwa sababu wengine wataweza sirika. Wataweza kusema kila siku unajuaka habari yae. Mie na manager na wa bodyguard tuko na reunion. Mwenye anakuambiaga programu yangu nukuri ndabivuze. Sio ya kwanza. Na kuvumbua. Nilifanya clip ukakuja. Sasa kwera nga usikia tuko mbera watu tuko mbera kamera. Sisarisha. Ariko si vyiza mbwira. Okay Natasha kwanza felicitation aberewe vraiment. Ariko kugira wambara no munsi jari umuntu akamira Natasha yabaye umuzilmani Natasha yabaye umuyisilamu byagenze gute? Umuririmbyi kazi cyangwa umuririmbyi nta dini afise. Unasikia tuko na wafansi tofauti. Ni nk'umuntu yovuga ati mimi napenda Vitalo ngina nakwambia napenda hivi. Si waimbaji lazima tupende kila mtu. Mizima Mkristo, Mkatolika wote na mwenye hana dini kwa sababu sisi ndio tunapana message noma. Uri mu isoko abantu bariko baza kamera nyuma yawe nta ba producteur nabiki twayobeye byari. Je ndibaza penye rutoa busuto ngihuriza. Kwera maji. Benye rusholea tulibauliza. Muri bariza? Manager tena manager 5 minutes ya eneo ya manager niko takuuliza basi uliemea nini na nini tuibasi kwa sababu napendaka uji wanasema uji kwa Kiswahili vizuri uji wa soja wakanichangia na mitama na ya okay. Na nini
nangano ya ndamunye ujya mutipe taya natakujua ngo ndashana kwa n'umusi wa clip yawe twaramunye taya twaramvugishije gato ushaka kumenya taya aya mari nyuma yawe cyane ari muri management yawe ari mu biki nilikia kumshorea na ni rafiki yangu na iko sasa management ni wewe usianguki. Ukitaka kunishika njoo, sawa, usianguke. Kishimo hicho la kishimo. Unasikia tayari ni ndugu yangu kisi nawaambiaka. Penye niko na yeye iko. Zunza. Ningesema hapa kuzunza achana kwanza na zunza. Kwa sababu hapa hakuna la noma. Mupatie shanza kuna nini mupatie? Yo na vibagiesha usikie kuniguza corona. Nene nimba. Oya nabonye utwenze. Isake tusicheze na magonjwa akira. Kila siku hapa pa blanjo fasi ya kutiria kinywa chako, hapa napo nje kutiria umunwa. Oya ambara wewe. Mie basinioni rusha refa hata kidogo. Sawa. Natasha Mugwera hizo. Akambure. Yambare. Sasa. Sawa. Cheke. Hata na wapenda. Natasha Mugwera hizo. Shaka duhe n'ubwa mbere abene gihugu bakubonye. Benshi banako numva mu isoko ngo yu ndamunye Natasha yu. Shaka dutange occasion. Ikibazo kimwe canke bibiri abene gihugu bakwibarize n'ukuri. Ndabisavye. Ni sawa. Ninde bafise akabazo ashaka kubaza Natasha. Aha nyene siri please. Tumuhe micro. Buke. Ego murakoze. Ubwa mbere manje gushima akanya n'umwanya mu mpaye. Shimira abari imbere ya kamera nabo twahuriye ngaha bose. Shimira Natasha yashoboye kuba ari ngaha. Natasha n'umuririmbyi akomeye cyane kandi ashaka guteza imbere Uburundi ahereye hasi gushika hejuru. Mu baririmbyi batandukanye no mu bene gihugu urumva ko akunda Uburundi. Natasha akabazo naka ndamushima ibikorwa vyiwe. Icya kabiri ni gute ashobora gufasha umuririmbyi mu muto kuko nanje ndumuririmbyi. Okay sawa murakoze cyane kabazo subira hariya kugira akwishure. La namba uza kwazo kiwe ngo ni gute ufasha abarinzi bakiri bato kugira bashike ahugeze. Ndibaza naje gusoma siko ndasho ego na nilikio kuangalia kwa sababu niko na viwanja hapa Kujabe. Napenda vijana waendelee kutumika. Mliniona kiwanja changu cha kwanza niko na viwanja huku na nauzisha vitu tofauti. Sio tu muziki, kwanza ningeambia wasanii abaririmbyi si muziki gusa, ari abantu bacapa, ari abantu kubera mu Burundi ndibaza umuziki nuratera imbere cyane uko namwishura witwa Langres. Okay, Langres icyo no mubwira umuziki nivyo uri underground cyangwa ugira utangure. Me umuziki wo mu Burundi cyane wo mu Burundi novuga ati nivyo nakazi ariko nuwogumira ko ubonye ko utegeza kudandaza ibijumbu dadaza ushatse kudandaza imuzu dandaza. Urabona Natasha akana karorero rero icyo je nofasha abaririmbyi bato arico noterera bakambwira ati Natasha je nshaka na mara yo kuja muri studio ndashobora kubikora ariko bivana kumumvikano. Mfise audio ariko na video mfise bishobotse ndafasha. Bishobotse ndafasha. Je Natasha ubu sishobora kumwemerera kubera kuva hariya ndiko ndatanga 1 2 3 urabizi vya Natasha twakubonye. Umuntu wese mbonye ndamubwira akira ifana akira sishobora kumubwira je mo nashaka rap none muha ubunyene petete na mera make. None mubwira ati genda uririmbe ifoki aririmba ndabibone. Ari abantu babesha akakubwira kubera turi uku ati jewe namubeshe kujya kubera gusa ndonge menshi kugira twemere kuri umusani shaka urimba Mr. 2 kwanza tumumve. Urumva umusana mezuku urumva umusana mezuku ubonye aho uri hose utegeza kuri umusirikare shaka urimbe Mr. imuvuga Natasha basi ngino muzi wewe urumva ashaka sponsorize ariko ubuzi kukompoza kandi urazi kwandika tungaga hanyene Mr. umutungire Natasha twemere umwemeze hanyene acha vuga ati uyarakeneye gufasha. Natasha la boss. Singwara Sibintu.
Muangalie huyo augue huyo. Natasha la bosi, Natasha urumuririmbyi wa karanga, urumuririmbyi w'umurundi, uburundi w'umurundi kazi. Natasha la bosi, uri Natasha uri ranoma rabambara vyote ramishatsi. Oh, uri ikiranga mu Burundi, uri ndanga mu Burundi. Kuri je uranshika ku mutima. Uri la bosi la noma. All right. Yabitoye. Linda yabitoye. Yabitoye. Ah, okay sawa. Mushaka gusamara yanje yatware. Oya twendigiriye. Okay. Sawa, Natasha. Wavuze witonde kandi? Langres. Kubera iki sio Française. Litano. Tujue kama ni Italiano. Okay. Si Bento. Okay, Langres ico no kubwira basi jere kanda ndagusore akaudio. Je kunda? Wow. Audio studio yahe ushaka kuriha kubera turaza ama studio. Siko. Indoto yawe ushaka producteur wawe. Ndaguye kashi cange ndamutelefone koli. Je kubera ari ni cyumviro cya mbere mbanje gushima jewe akaba ari audio ngomba ko kashi kubwanje ni kashi mugabo ari ibintu byofata ikindi gihe turashobora kumukomunika akamangira programa kumusa nkayikorera ko nta. Okay. Rero urazi ibintu vya studio ni nagwa mu ntore turakubona amazi si Bento. Oya just shara guhindukira. Ninahindukira umwana chaza sivyo? Okay. Sina cha kusema urazi tulishapana huko mendira rukundo na mimi nasikia kama tatizo ya watu kandi sina cha kusema ize kivyo ngoreye sawa tu. Okay, studio nangaye kwa kori kubera turazi studio kwa kori gospel ni 150 yisanzwe ni entre 100 et 120 120. Okay, 120. Okay. Manager ni wa decida. Manager. Napatie Sami. Ashaka Sami. Uchuza. Siko? Uchuza tuonane nta kibazo. Wow. Batu wanapendaka baone. Tusha tugenda. Hapana ngo twagiye ngo birata ku Gashi. Uko na roho baya. Rafa, ngo kamera ikuone Natasha. Oh, Rafa, angalia kamera Rafa naomba vraiment. Baba Linda tuyaharure. Hello, Linda tuyaharure. Mumfashe guharura. Tora harura kwanza. Naona harura wenyene. 1 2 3 duza Darure. Shenda 10 ibi mumijala. Okay, bye genda rero wewe uraheza giye mu bandi bagabo bose akajambo kanyuma. Akajambo kanyuma ndashimiye igihangange Natasha kuko Natasha akora ibikora inka. Natasha akora ashikiriza cya cyumviro cya dukora twongera dusenga arabikuye mu mvugo abishitse mu ngiro uburundi bubona abarundi babona Imana ihezagira dukora tuyaga dukora hapana majambo bla 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 kandi Natasha akunda abantu bato gusumba bage abandi bigira la boss kandi la boss ni wenyene nga ni Natasha la miembela Imana imuhezagire amen. Genda rero merci sana reka dushimire cyane Natasha arakoze ibikorwa byiza cyane murabona abanyagihugu ni benshi nitwo bivamwe ariko reka tuzondera undi mwanya mwiza cyane kuyaga na Natasha mutubise gato mutubise hama Natasha asante sana mama Imana kugirire neza yewe naanguka Natasha asante nashukuru sana Natasha Izake nashukuru na nafurahi sana hata kama mchuma mpya mama mchuma uko vizuri naona ndani una moto naona ina moto ikifungurikwa ina moto kidogo Izake nataka tufanye interview tukikaa chini kwa sababu ya kunikutana nafasi ya hivi okay sawa utaniangusha mzee baba bwana sawa Natasha merci sana Natasha bwana akazi kacu ni hatari kara Natasha rero agira tahe merci beaucoup reka turabinge nagira
yugurira ibintu vyiwe ibintu byose bigende neza cyane ahejeje kurihira umuntu studio music Juma Jux Natasha ashaka yugurira umuduga wiwe hama agende ibikorwa yakoze mwabibonye so merci beaucoup rero mwese agomba kureganya Isaac TV in Isaac TV bye bana ndarushe vraiment katika tukaragoya ariko hey nakubali hey wewe Isaac TV.